Yesu nashimwe. Haleluya. Mbega Imana iratunezereje. Yatugendeye. Niyakira amashimwe. Imana iratunze kandi ubutunzi bwayo bugendera mu bantu, ibinyegeza mu muntu kandi bigasokoroka hageze. Harabo tutahaye kaze kare tutabonye neza. Madamu Pasiteri hano Juste dukorana ahagarare, ntitwari twamubonye. Hari n'umuvugabutumwa aje avuye Intende mu Ruyigi, nawe nyene nahaguruke yashitse. Twamaze gutanga kaze. Mbega tubaye kaze mu izina ryande Yesu Kristo abakorera iki? Go cyane bumva umugisha w'Imana. None rero baturirimba indirimbo ziryoshe, basengeye, umuntu wese arasivye wiwe yakuyemwo, siko abavuye havuze ngo gumbiriza aho nyene. Amen. Nturekure urekuye bica bigenda nabi. Gumiriza aho nyene. Abandi bati nta gupfa kugenda, ntidupfa guhitanwa, turi mu mugambi w'Imana. Haleluya. Haraho umuntu avyibagira, iyo avyibagira aca atinya ibitari bikwiye gutinywa, kuko Yesu yavuze ngo abantu bamwizigiye bari mu gipfunsi, kandi ngo data yabamuhaye nawe asumba abantu bose, nta muntu ashobora kubashikura mu kiganza c'Imana. Yego, hari n'abandi tse guteranya batubwiye ngo Imana yacu irahambaye, irakomeye. Haleluya. Reka izigame, irakomeye, irahambaye n'umuzigamyi wacu. Twagomba rero muko dushishikara ibikorwa dusoma ijambo. Nibaza ko kwigisha duhora twigisha imyanya iriho, nogomba gahera ku wa kabiri agashita ku munsi wa Mungu yoba ariko arasigura. Ariko uyu munsi twagombye kwegeranya tuvuge bike muga bicatuzanye. Umuntu atari umushitsi, apana muraba twahaye kaze, atari umushitsi atari bwinjire ngaha na rimwe, umushitsi atari bwinjire ngaha na rimwe, agorora ukuboko turabe na rimwe n'intete. Aha, hariya kuri barako ndababonayo, na hariya ariko sikirenga nabo batazi intumbero y'uno munsi baje gusenga. Ariko abasigaye mbega intumbero y'uno munsi ntituyizi. Ibyo rero nibyo nagomba kuvuga ko ibyo bitoturuhisha. Dusome mu gitabo c'Ingoma igira kabiri. Abazi guharura amasaha mu ndabire minota 15 ntirenge ngihagaze ngaha. None haraho nzosanga haroye hazogumaha. Igitabo gira kabiri c'Ingoma igice kigira kabiri ko mugumye muzingurura mugateba muca muntwara umwanya. Reka mbe ndasoma muhe muraharondera. 2:5. Uti kandi iyo ngoro agomba kubaka ingana iki? Ntimurashikayo bamwe. Ni nini. Uti kuko Imana yabo aragakomeye isumba izindi mana zose. Amen. Uti kandi iyo ngoro
agomba kubaka ni nini, uti kuko Imana yawo aragakomeye isumba izindi mana. Mu gitabo ca mbere c'Ingoma naho hafi 2009 umurongo wa mbere, maze umwami Dawidi abarira ikoraniro ryose ati umuhungu wanje Salomo ari we nyine Imana yatoranije aracari muto ntarakura, naci gikorwa ari kinini, kuko iyo ngoro itazoba iy'abantu ariko izoba iy'Uhoraho Imana. Ngomeshire ku n'umurongo wa kabiri, jewe yivuga Dawidi niteguye ivy'iyo ngoro y'Imana yanje uko nshoboye kose. Simbingire hariya ku murongo wa gatatu, kandi rero kubw'urukundo nkunze iyo ngoro y'Imana yanje, hari itunga ryanje nari mfise ry'amazahabu n'amafeza, navyo ndabihaye iyo ngoro y'Imana yanje, bigereke ku vyo niteguriye iyo ngoro yera vyose. Ndanze amazahabu yavuye muri Ofiru itarani 3,000 n'amafeza aramuye itarani 7,000 vyo komeka kuri iyo ngoro imbere. Ayo mazahabu ndayatanze kuzokorwamwo ibintu vy'amazahabu nyene, nayo mafeza kuzokorwamwo ivy'amafeza nyene, kugira ngo abacuzi b'abahinga babikuremwo ibintu vy'uburyo bwose. None rero ninde yemeye gutanga ivyiwe agashikanira Uhoraho uyu munsi? Maze abakuru b'amazu y'abasekuruza n'abaganwa b'imiryango y'Abisirayeli n'abagabisha bagaye 1000 n'abagaba amajana n'ababwiriza bajejwe ivy'ibikorwa vy'umwami bashikana n'umutima ukunze. 12 ubutunzi n'icubahiro niwe vyandurukako, kandi niwe uganza vyose. Mu kuboko kwawe harimwo ububasha n'inkomezi, kandi niwe ushobora guha bose icubahiro n'inkomezi. None rero Mana yacu turagukengurukiye, duhimbaje izina ryawe ry'icubahiro. Ariko jewe ninda n'indesho narikitwe n'abantu banje, vyotumye dushobora gushikana n'imitima ikunze dutyo, kuko vyose biva kuri wewe, kandi vyawe akaba ari vyo tuguhaye ko. Amen. Zinguru usubire bubamfu gakeyi, ntuzingurure kenshi. 22 uriya murongo ugira 5. Dawidi aravuga ati umwana wanje Salomo aracari muto ntarakura, kandi ngo rigiye kubakirwa Uhoraho ikwiye kuba nziza isa gute, yagahore, ikavugangwa, ikaba rurangiranwa mu bihugu vyose. Nico gituma nkwiye kwitegura ivyo. Nuko Dawidi yitegura vyinshi cyane ataratanga, maze ahamagara umuhungu wiwe Salomo amubarira kuzokubakira ingoro Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Aramubarira ati mwana wanje, nari mbisanganywe mu mutima kuzokubakira ingoro izina ry'Uhoraho Imana yanje, ariko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti wavishije amaraso menshi kandi warwanye intambara zihambaye, riti none ntuzokubakira ingoro izina ryanje, kuko wavishije amaraso menshi ku isi imbere yanje. Twitize Kuvayo, ndasoma gusa gitabo cyo Kuvayo 3:5 umurongo ugira 29. Abafisizi Bibiliya zimaze igihe nomero ni 106. No tuja gusoma umurongo uri hariya ku 106.
35 umurongo 2:9. Nuko abagabo n'abagore bose b'Abisirayeli bemejwe n'imitima yabo kugira ico bazana cose cyo gukoresha igikorwa Uhoraho yabariye Mose gukora, babizana kwa mashikanwa avuye ku mitima ikunze, babishikanira Uhoraho. Uriya murongo wa 36 36 kumurugira kabiri. Ego 36 kumurugira kabiri. Nuko Mose ahamagara Besaleli na Oholiyabu n'umuntu wese w'umuhinga, abo Uhoraho yashize ubuhinga mu mutima, mbere n'umuntu wese yasunitswe n'umutima kuza gukora ico gikorwa. Mose abaha ya mashikanwa yose ay'Abisirayeli bashikaniye gukora iryo hema ngo bayakoreshe, kandi uko bukeye mu gitondo bakomeza kumuzanira yandi mashikanwa avuye ku mitima ikunze, bituma abo bantu bose babahinga bakora ibikorwa byose byo kuri iryo hema. Bahera ko baraza, umuntu wese ava ku gikorwa ciwe yakora. Ndasubiramo, bituma abo bantu bose babahinga bakora ibikorwa byose byo kuri iryo hema gakwabo. Bahera ko baraza, umuntu wese ava ku gikorwa ciwe yakora. Babarira Mose baterega abantu bazanye ibirenze rwose kuvyo Uhoraho yageze gukora. Nuko Mose ashinga kubibuza, babitangaza aho bashagaje bati bose bati, ndihaze hagire umugabo canke umugore asubira gukora ikindi gikorwa na kimwe cyo gushikana kuri iryo hema. Uko niko babujije abantu kugira ikindi bazana. Haleluya. Nagomba duhagararire ngaha. Ivyo ntasomye ni Hagayi 1, ivyo ntasomye ni Luka 7, ivyo ntasomye ni cete ca kabiri ca Bikorindo 9 ca kabiri 9 murongo wa 6. Ivyo hadusa n'abantu bahejeje. Nukuvuga dukure mw'iri jambo kwemererwa n'Imana kuyikorera. Amen. Nsubiremo, kwemererwa n'Imana kuyikorera bifise inyungu zibiri. Ya minota mu yindi abiri. Inyungu zibiri, iya mbere wemerewe n'Imana kuyikorera egare kuramba. Amen. Imana ntikoresha abahise. Abahisi Hezekiya yavuze ngo abamanuka baja muri Rwagobo ntibongeraho gushima Imana. Imana ikwemereye kuyikorera, ibikwemereye kuramba. Icya kabiri, Imana ikwemereye kuyikorera ibiguhaye umugisha. Amen. Ivyo bintu bibiri nivyo bikubwira ngo Imana kwimpaye igikorwa impaye kuramba, kandi kwimpaye igikorwa impaye umugisha. Dawidi hariya mu bwenge ariyumvira byahaba toya, Imana isanduku y'Imana yoba hari, arayirondereraho kuba. Mugabo ikindi gihe ategura kubaka ingoro y'Uhoraho. Mwabonye hamwe twasoma 2:9 duhere ku murongo wa mbere. Ibintu yari afise Dawidi, mwabonye ho twahere ku murongo ugira 3 avuga ngo no kuri bijya nari mfise kubw'urukundo nkunzi rya ngoro nibi ndabishizeko amafeza amazahabu ibiki arashirako arabinonosora. Ivyo tutasomye harya n'ibiti vyava kure vyaza n'amato arabitumako mu bindi bihugu birazi. Mugabo aho yoshizeko Imana iti ndugeze wegeranije, ariko sindakwemerera kunyubakira ingoro. Uri kwa maraso, uri kwingorane, hari icyo dupfa. Kandi uravye Bibiliya ivuga ngo intambara zose Dawidi yagwanye yazigwana mu izina ry'Uhoraho. Mugabo Imana iraraba iti yemwe nta ngoro yanje yoterekwaho n'umuntu ariko ibitenga vy'amaraso. Mu butware bwawe
Dawidi wagize amageme mabi utwara mu gihe cy'intambara. Uzanyubakira ni Salomo. Salomo risigura ngo amahoro. Mu bwami bwiwe buzobwami bw'amahoro. Ndashaka urya mugambi unda yagira yavuze ngo Imana yamubwiye ngo mu bwami bwawe kubera hari umutekano nabati ndakwiye kubakira ingoro uhoraho. Uzoraba uzosome Bibiliya mu butware bwa Salomo nta ndambara yigeze iza ku Bisirayeli. Mugabo Dawidi yarinze agenda. Urizagwanye n'abana biwe, urazigwanye n'abasawuli, urizagwanye n'abaki, abafilisitiya, yama mu rugamba Dawidi. Mana ntiyamwemerera kandi bikoresha bifise. Witije Bibiliya mu itanguriro, uyu mugabo yitwa Kaini. Yari yiteguye gukora nk'abandi, nka mukuru we, nka murumuna we. Abeli. Mugabo Imana iramurati, ntiyamwemerera ishikanwa, acarababara. Acararaka. Imana iramubona. Nubwo uratse nta nyishiri muri uko kuraka kwawe. Uraratse kandi hirya y'uburake hari ingorane. Uraratse ariko enda kugira inama Kaini. Kuratse nibiki? Bibiliya ni resume birashoboka ko yishuye ntaraka. Nkakuzanira ishikana ukanka. Kandi uri waryakiriye atoya subirayo. Kora neza nca kwemera. Ariko ngakora nabi hari icyaha kihunze ku rugi. Niwe kirondera arukwe kukinesha abasomye. Yarakinesheje. Caramuhitanye kandi yaburiwe. Ndiko ndavuga kwemererwa gukorera Imana. Dawidi mu gice cya 22 twavuye avuga ngo iyo ngoro iyo nzu ni nzu nini isumba imwe yiwanje Dawidi, isumba imwe yiwanje cyo mpagaze ngaha, isumba imwe wiwawe naho yo bigarese gatandatu yiwawe. Nta bantu nk'aba bahegeranira, ntabanyavyaha baraza kuyihanira, ntabaririmbye nta makorari arahaza. Niyo muririmbye ni muryango, muririmbye nabaje kukuramutsa ariko nta makorari nk'ahaza. Ni nzu nini na nyeneyo nagakomeye. Amen. Nyeneyo bega mukumenye ngene iyo ngori ngana banzu namwe ni mwirabo ko musa mweho ubona mutaragakomeye ninde yo bitega. Haleluya. Nagakomeye ingoro y'uhoraho nagakomeye. Aha abantu bazari imboregwa bamaraya abicanyi abapfumu vyaha byose abanywara umogi bagapfukama akabwira ngo genda amahoro. Genda amahoro igorogota vyararangiye. Genda amahoro, genda amahoro agaca genda. Mu rugendo rwa Bisirayeli twaciyeyo vya bintu abantu bibwira ngo ya ngo ivyo nivyo abantu bafise uburyo bwinshi ngo je ngo n'Imana irazi ko nikeneye. Ivyo bariye mu bugaragwa nivyo baje bikoreye ntibarima ntibadandaza. Mugabo mu bugaragwa Imana ibwira Mose ngo ndagomba ko munyubakira ihema ho kuba. Imana iraha plan Mose azandira abafundi Imana yamuhaye. Tugomba kubaka ihema rimeze kunukunuko. Ibikoresho biri hehe? Baca baregerana. Umuntu wese ati jewe nemeye kijewe ariko mwabonye ngo basunizwe n'umutima ubikunze. Barazana babikunze apana kugoberwa kugeza abantu babwira Mose bati Mose abakoresha n'abakozi batereka reka abantu nibareke none tubishirahe ihema ryaheze ibintu byagenze neza naguma bazana. Mose ashiraho amatangazo ati sigaho gezaho ibintu byagenze neza. Amen. Nyani ihema niwe nyani ingoro yayo nagakomeye ntabura uburyo ahakura. Dawidi yavuze ngo erega n'indesho nariki ngo erega ivyo waduhaye nivyo dukura ko tukaguha. Aho tutasomye rero iyo tutabikoze Hagari rimwe umurongo wa mbere kugera kuri 8 ducira amafaranga mu mifuka itobotse. Sinovuga ngo turambara ntidushira imbeho ni Bibiliya bivuze kuko uravye iryashi yavuga ngo nimugende mu mugamba muronde ibiti. Uwavuga mu gisagara ngo murambara ntimushira imbeho nizo twambaye tugomba kuzikura ahubwo murambara ntibabegwa abo bantu. Umuntu yo hindura imvugo mu gisagara harashushe uvuze kuvyimbeho ntibo gutahura. Barambara ntibabegwa bararya ntibahaga. Batagize gute batabikoze ariko iyo twabikoze hariya kwaruka tutasomye indwi urasubirayo. Yari umukuru w'abasirikare ngo agwaza umwana umukozi
hanyuma rero hacaza abantu bati erega Yesu ivyo bintu atego naravyumvise bose aragenda atumviriza jewe narinje nk'umukozi wanje untabara umunkirize abantu bari ngaho baca baramwaka ijambo batereka kuruha baca bagenda bashikira Yesu murabisoma bati mwami uyu muntu urakwiye kumukiriza uwo mwana kuko n'iyi sinagogi turimwo niwe yayitwubakiye. Haleluya! N'iyi sinagogi turimwo niwe yayitwubakiye. Ibi tugomba gukora canke mwakoze canke tuzokora urashobora kubikora uri wenyene, ivyo birashoboka kandi ni inyungu kuri wewe, si inyungu y'ishengero, ni inyungu yo kuri wewe. Amen. Ni inyungu yo kuri wewe kuko uba warengeye amajambo y'ubupfu avuga ngo bahe barye. Urakwiye kumutabarira uyu muntu kuko iyi sinagogi turimwo niwe yayitwubakiye. Se we yavuze ngo narayubatse ngo rero ko nayubatse umwana akaba afise ingorane ngo seruka nawe. Oya, mwijuru imbere y'Imana afise umuntu amvugira, muherezi mukuru kandi yitwa Rukundo, nziko mu mutima wiwe handitswe izina ryanje. Dusenge Imana, dusenge tuvuze ngo mukanya tugiye dukorera Imana icyo guhagarara imbere kikagutera ingorane mu byo mwahuye muri iyi ndwi, ngo tumaze tugusengere tuze gukorera Imana turi mu mwanya umwe, turi mu muhemi imwe, tumeze kumwe. Wewe agize isanganya umwasa akakurasa umwambi, turaguhaye kazi ushingurwe bigishoboka dukorera Imana tunezerewe. Mwijuri imbere y'Imana visu munamvugira n'umuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo, nziko mu mutima wiwe handitswe izina ryanje, kuko amvugira nta mwasi yobasha kumunyaga. Iyo Satana anyeretse ibyaha byanje byinshi, agomba kunihebura ndangamiza mwijuru, ndabayo mukiza wanje yankuye kw'ivyo vyaha yaranzinda nishereje ngo simbe engipfarubi. Uhora umucamanza ambonye kw'amaraso, nanjeru urubanza rubi yanyitugororotse, yaranyiguze wiwe niwe bugingo bwanje, kuko singipfuye twenaye Yesu turumwe. Pastor Juste Rengana. Mana yo mwijuru, mu izina rya Yesu Kristo turaje imbere yawe Mana, tuzanye abasavyi n'abasavyikazi bawe, baraciye bugufi, baremeye mwami kwezwa, baremeye kwihana ivyo byose mwami vyabanduje
ibyabatandukanije nawe byabashize kure yawe baraje kuri wowe barafukamye munsi y'umusaraba turabasabiye amaraso ya Yesu Kristo mwagazi w'intama w'Imana uwazanywe mu isi no gucungura umwana w'umuntu turabasengeye ubaharire ubagirire imbabazi bagire imitima itunganye imbere y'Imana bagire imitima itarimo amajwi abagiriza ikibi n'izina rya Yesu Kristo ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo yabonekeye ku musaraba abuhagira ubuhumane bwose urakoze mwami kubahariye kandi kubagiriye imbabazi tubasengeye n'izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Mukiraha birashoboka umuntu akaba afise umutwaro mu buryo bw'ibintu bimuremereye bimugoye dukorera Imana umuntu yidegemvya aho uri hagarara dufashanye gusenga Imana hoba hari muri muge mupfukamye canke muge mwishengero mugati ndagomba iki kintu kimpagaze imbere kihave ndagomba Imana impa inkomezi zo kubasha kwikorera uyu mutwaro. Petero ngo Mwami wacu Yesu Kristo turagushimiye mwami mwiza w'icubahiro turagushimiye wewe wamaniswe twewe tukabambugwa tugushimiye ko wikoreye imitwaro yacu ahandi Golgota ku musaraba izina ryawe nirihabwa icubahiro mwami kandi mwami wacu Yesu Kristo ijambo ryawe riravuga yuko atarindi zina twahawe mu isi yuzuye izuba rifise ububasha bwo kudukiza atari izina rya Yesu Kristo. Turongeye gusengera umuntu wese ahagaze aha hantu umuntu wese yahagaze afise ukwizera hariho abantu bananijwe n'ingwara hariho abantu bananijwe n'ibigwara bitandukanye mu izina rya Yesu Kristo iki gitondo ciza turabasengeye turasabye ngo umuriro w'ijuru wongere wururuke mwami ute mutongora ibitari ibyawe mu mibiri y'abana bawe turanse intege nke z'umubiri turanse umururumbo turanse amareba y'abana b'abantu ibisigo n'ibidayimoni bifatwe mpiri mu izina rya Yesu Kristo mwami w'ubushobozi ugire neza iri shengero wongere kuritera iteka buri muntu wese yahagurutse afise umutwaro mwami na wenyene turamusabiye inzira zawe ni nyinshi zo gutabara hari igihe umuntu araba hirya no hino akabona umengo nta nyishu ariko uri Imana ushoboye byose turasengeye umuntu afise umutwaro amaze igihe yikoreye erega ni wowe kumuruhura mu izina rya Yesu uyu munsi nyene ave ngaha bose kubw'amaraso yawe mu izina rya Yesu ave ngaha yakiriye gukira urakoze Mana ndagushimiye ko ari wowe ukijije abantu ndagushimiye ko ari wowe ubohora mwemu wawe yera shishikare gukora igikorwa ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo tubisabye amen. Musubire mu vyicaro vyanyu kandi Yesu abatura imitwaro yanyu kandi abacoboze kunesha ibi vyagiye bibanesha.